Ishirahamwe IPG Environmental Protectors Group ni ishirahamwe rihingura ibitekerezo bibora ari byo bita emballage biodegradable mu kinyamazuru. Uyu munsi twabyutse twifatanya n'abakozi turongoye kugira twifurizanya umwaka mushasha tugira twinjire mu 2022, tunabashimira ukuntu kuva tugitangura bitanze mu gukora. Hanyuma tuboneraho n'akaryo ko gusezera bamwe mu bo twatanguranye igikorwa twokwita abakozi bo biminwe bakora ku munsi b'abajournalier. Abo rero twabasezeye kubera ko igikorwa twabakoresha twararonse imashini igikora. Tuvuga ko ibyo bakora mu ndwi zibiri ubu tuzozikora nko mu masaha 2 gusa, ariko tukaba twibaza ko tuzobakenera uko amakomanda azogenda yiyongera, kuko tuzokenera abantu batekera imizigo. Aho naho ntituzoja gutora abo hanze tutamenyereye, tuzobanza twikore kuri bo abazokumva ko bashobora kubandanya badukorera, mugabo urumva bazoba bahinduye akazi, abo twifuza kugumana nabo bakabandanya badukorera. Ntituramara umwanya munini, tumaze amezi 10 gusa, ariko uko tubona biriko biragenda turabona ko bizogenda neza, kuko nk'amamashini yarabuze ubu yose arakwiye, ariyo yatuma n'amapublicité tutari bwakore kugira tumenyekane cyane. Ubu rero tugira twimenyekanishe gose gusumba, ntabwo badufise, turazi ko uyu mugambi leta izowushigikira kanatsinda, ni nayo yaduteye akamo, kandi no mugambi ugezweho gukingira ibidukikije ku isi yose. Igihugu cacu rero cyo cari gusigara inyuma conyene, twibaza ko nta nkeka tutegerezwa gutera imbere gose. Premiere ikozwe uko nyene mu bitoke, mugabo twebwe matière première tuyikura hanze kubera ngaha nta shirahamwe ririho rihingura matière première. Muri make igikorwa cy'uyu munsi cari ico kwifurizanya umwaka mushasha no gusezera abo bagiye.